Abayisilamu bo mu Burundi no kw'isi yose barahimbaje umunsi mukuru wo kurangiza amafungo bari bamazemwo ukwezi. Mu gisagara ca Ngozi ivyo birori bikaba vyabaye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya kabiri Rusama mu mwaka wa 2022 ku kibuga c'umupira w'amaguru Stade Agasaka kiri muri komine n'Intara ya Ngozi. Vyaratewe iteka n'abajejwe intwaro buramatari musitanteri wa komine ya Ngozi hamwe n'abajejwe umutekano. Uwaserukiye umuryango w'abayisilamu mu Ntara ya Ngozi Sheikh Jumapiri yabanje gusaba Imana ngo irinde Intara ya Ngozi, irinde abarundi n'Uburundi, hamashima ubukuru n'ububasha bw'Imana umuremyi wa vyose yo yarinze abayisilamu mu kiringo cose bari bamaze mu mafungo. Mu kiringo c'imisi 30 nari musigiti umwe mugabo ntazi biriko birahita muri musigiti yindi. Uyu munsi niho ndabibonye ko Isilamu bwacu kumbe bwatwubatse maze tukubakira ikintu gikomeye cyane kidasanzwe, al-wahda, ubumwe. Ili Ngozi gisagara cyonyene ndiko ndibaza bene makomine bagandagaje mukumire mu bivuga naone atugize ikintu kimwe, innahu Allah wahadana bil-Islam, mukutugira al-Islam kumbe yatwarese kuba ikintu kimwe. Ubwo rero ubumwe mbona tubumbatire ahubwo twigishe n'abandi kuba ikintu kimwe. Nakare ntibisigura ko mu kiringo c'imisi 30 twese twabakungu, twese twabatunzi, muri twe habatunzi abandi barabakene, mugabo twahuriye ngaha mu kibanza kimwe atabajya wagura, kubera ko twese turondera ikintu kimwe, innahu Allah, turondera Allah. Nashayituma rero ntimudohoke, dufatane mu nda tube ikintu kimwe. Ibyiza bizogusanga turi ikintu kimwe bizodukwira, bijya byinshi bidukwire naho byo bike bidukwire kuko tuzoba turi ikintu kimwe. Nashaka nalibuse Allah subhanahu wa ta'ala kuja muri Qur'an ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ilahukum ilahun wahid wa ilahukum ilahun wahid. Allah ilahukum ilahun wahid, umuremyi wanyu ni umwe. Idhan dukomoka kurumwe, dutegerezwa kwiyumvira kumwe, tugakora kumwe, tugaca hamwe, tukabaho kumwe. Ababifise bibuke ko batabifise isuko batayashaka, mugabo Allah abigabura uko ashatse. Nawe utabifise, uwabifise si umwansi, numwifuza nawe ngo uko abifise utabifise, abifise ku nyungu zawe. Maze Rasul sallallahu alayhi wa sallam ati mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Nabamagara kuri aka kantu nkuko Rasul sallallahu alayhi wa sallam yabivuze, atakarorero kabemera ni nk'akarorero k'umubiri w'umuntu umwe, ahababara hariho hose hatera umusuhero, ahasigaye hose ku mubiri wiwe. Naco gituma uno munsi Abasilamu nkuko Rasul sallallahu alayhi wa sallam atwigisha ati nuhu mani suali fi hada leo, ntihagire umukene asubira gutega amashi uyu munsi ngaho kwibarabara, muteza kuba tushereza.
ntagire umukene asubira guhagarara kugarura ngo nisaidiye. Nacho gituma muri porogaramu z'idini yacu mu kiringo cy'ukwezi kwa Ramadani ni ukwegeranya imfashanyo zihabwa abanyene bari gusaba kuri uno munsi yiswe mu rurimi rw'idini zakatul fitri. Nimeelezwa ijanye n'ibifungurwa mwachaza kuwa mwatanze leo kuje kubakari. Allah ntiyabishatse ko abantu bose ku isi baba ku rugero rumwe. Hari abaho barebare, hakabaho n'abagufi, hari ababyibushe, hari abonze, hari abakene, hari abatunzi, hari abera, hakaba abirabure. Kubera iki? Litarifu kugira ngo Allah mumenye tumutahure. Nacho gituma rero ndabahamagariye kuri mugiye n'inyigisho ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dufatane mu nda dukundane nashaka cyane kuri uno munsi. Abajyango ni murabane, abakunzi murushizeho ubukunzi bwanyu, abari basanzwe bafite ibyo bapfa naho byirengagize kuraho. Aha turi ku isi kandi isi turiko n'intizo namwe murembe tifiseko turekane ibyo dupfa ibyo duheganamo, ariko tubeho mu kintu kimwe tuzoronka ibyiza byinshi. Ubu ni ikintu gihambaye cyane mu bwoko bwa Islam. Umunsi umwe narigeze gukurikirana kimwe mu turemwa twa Allah subhanahu wa ta'ala karakanyegeza urunyegeza. Twese tuko turagenda hasi nta n'umwe yibuka ko hasi hari kiri amashobora kongera akakigirira nabi kandi cyitwa urunyegeza. Ni kiremwa gifite amateka ahambaye cyane ku mpamvu z'uko Allah urunyegera yaruvuze muri Qur'an. Ikigabane kizima cyita surati Namli, yani surati urunyegera. Uyu munsi urunyegera rwaranyigishije ikigwa nigeze niga mu bingo byose n'izidini. Ndibaza nawe ntazopfa ubyize cyangwa icyo kigwa ukize. Imbere yanjye hari igipande cy'igufa. Ugereranije uburemere bw'iryo gufa n'ubwo runyegera nabonye, igufa ryawe ryapima nk'igarama 200. Urunyegera sinzi guha wapima amagarama angahe nayo gufasha gupima. Mugabo natangiye kurubona rero umwe rwatonze kw'iryo gufa urakurikirana neza niko ndigisha ubumwe icyo bumaze. Hanyuma mu kanya gatoya ngize gutya mbona tubaye utunyegeri tubiri. Nanjye tega nkurikirane ndabe aba bajyamba igufa barikirura bose kandi mu mateka y'urunyegeri ujya ntariraho uratwara. Mu kanya gatoya mbona mbaye utatu ntangura kwibaza mbega guhamagarana gute. Nimubure hari amajwi tutunga twebwe abantu ubunyegeri bukoresha mu guhamagarana. Mu kanya gato mbona igufa ryose rizungurutswe n'ubunyegeri bwinshi ku rugero rwaho igufa ryatinze rirazima impande zose hatabaye hakiboneka igufa wabona ubunyegeri gusa. Ikigwa cya mbere bwabwiranye gute kwico ari cyo gukeneye. Hanyuma nakurikiranye igikurikira. Ubunyegeri nta menyo ubona nimba ariko ntumbaze mbere ababikurikirana bazatubwira ko bufise amenyo ubwabo bwihanga igufa. Icyo ni cyemeza yuko ibikomeye byose bihambaye bikeneye ubumwe kandi bwubatse neza. Ibintu byose bihambaye bikeneye ubumwe kandi bwubatse neza. Kubaka neza ubumwe bisigura ntawe uhema abandi muri icyo gikorwa bahuriraho. Mu kanya gatoya mbona igufa risanzwe gusegenya ryigirayo bishe biranyereka nta n'undi ugiye kubera ko nta wundi gufasha tunagiye kurabisha amaso. Ntangura kugenda mutembo ntangura kwibaza none bumvikanye mujyana he.
none mubahama rwose oya ntibubahawe ikiguri cy'ubunyegeri iminsi yose ntikiba kiri hamwe mugabo bwajyanye inzira imwe bwumvikanye gute aha naho hari ikigo kidasanzwe abantu benshi barakunze guhurira ku bintu by'inyungu mugo wese agakwega atwariwe ihera tukaza gusanga hari abariko barabiririramo ujyewe sinarose n'ibyo birakunze kuba mu muryango wacu wa Isilamu cyane cyane hageze kugabura ya zakatu Fitri nashaka nabibutse rero umutima wo kwikunda no kwishira imbere y'abandi gusumba abandi ntabwo uri mu nyigisho z'idini yacu sibwo umwe aho usanga umuntu atonda bakamuha agashagenda agahindura impuzu akaza ngo bamuhe kandi akagenda agahindura impuzu agasubira igaruka ngo bamuhe kandi bamubaza ngo wumve ngo twaguhaye wabaye murabona iyo mitima rero si yo namba ntabwo ariyo Isilamu twatwigishije cyane cyane muri kiringo cy'ukwezi kwa Ramadani ubunyagiri bwari twaye gufa paka ku mwisho kandi nkurikiranye byinjiye ahantu mu hamajya gufasha isigara ku murongo gukora ikintu cyabo rero sinzi byakurikira byaje bumvikana ko akazoba gashobora kazoza karaza kandi turako gahaze kakaha agashobora kaza kandi turako kuri nta yindi nzira bwokoresha kugira bwose busabikanye ngo ntashoboka uzi gucura ntabwo itaboronka igikoresho kimwe n'amenyo gusa mugabo kandi byose biteza kujya Buramatari w'intara ya Ngozi Engineer Pode Baranyikwa yabanje gushimira Imana ku rukundo ikunda abarundi n'Uburundi no kwiteka iteye abayisilamu ryo kuba barangije amafungo bari bamazemwo ukwezi kose akavuga ko yemera adakekeranya ko amafungo yabaye igihe ceranda cyo kwirimbura kuri umwe wese no kuzirikana igihugu cacu n'intara ya Ngozi ngo Imana ikomeze iduha amahoro. Uyu ni umunsi mwiza abayoboke b'idini rya Isilamu baramutse bahimbaza guheraheza igifungo kandi tukaba tudakekeranya ko icyo kiringo gitagatifu cyababereye umwanya wo kwirimbura umwe wese ubwiwe mbere mukaba ntakekeranya ko mwarose n'akaryo ko kuzirikana no gusengera igihugu cyacu cy'Uburundi mbere n'intara yacu nziza ya Ngozi kugira ngo abana bashobora byose ibandanye tubanditse kw'ibiganza ibandanye iduhaye amahoro dufise iyo atuma tugira umwidegemvyo mbere tugashobora gukorera Imana mbere no gukora imirimo isanzwe turi mu mutuzo. Ku izina ryanje no ku izina ry'abanyengozi Imana yanteye iteka ryo kurongora turabakeje cyane kuri isozera ry'igifungo birerekana yuko mwagumye mwirage ryiza ry'umutumwa w'Imana Muhammad mu kubahiriza iyo nkingi imwe mu zigize inkingi za Isilamu nkabona neza ukuntu mukeye no munsi yerekana yuko iyo nkingi mwayikurikije ko ni iteka rero ku ntara yacu ni iteka mu gihugu cyacu kugira abemera bari ku murongo nk'abayisilamu mu ntara yacu nziza ya Ngozi nagomba rero kumviza amashi yewe abakengurukire nzoyabasubiza umunsi namwe muzoyakenera. Takbira! 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 Uyu rero ni umunsi uhuriranye n'umunsi uhimbaza umunsi w'abakozi
mu Burundi ariko n'umunsi mpuzamakungu byongeye kandi turifuza rero yuko kurya tuzi ko abayisilamu ari abantu badatangwa ku kivi kijanye no kwiteza imbere. Ndazi ko iyo muheje gusenga mwirukanka musubira ku mirimo, nagira ngo n'uno munsi rero ndabatumire kwitabira uwo munsi mukuru, nawo twigire yose naho bavuga mu minsi imigeri ibiri nitereka, uno munsi mugerageze itereke kugira ngo tuze kubona ukuboko kw'abayisilamu mu bijanye n'ukuntu umunsi mukuru watunganyijwe, kuko ndazi ko abayisilamu ari abantu b'abakozi, ari abantu bakunda ikivi. Ntimutangwe rero kwerekana akamwe muzoba mufise aho ijya kuri stade yindi ya Muremera, aho tugiye gukubita idefile idasanzwe. Nifuza yuko na mwebwe nimwamara gukwakwanya ibijanye n'uyu munsi murakora ivunagwe kumbure muze kubandanya mu nyuma, ariko tuze kubabona kugira ngo twuzuzanye mu bumwe dusanganywe mu gihugu cyacu no mu ntara yacu nziza ya Ngozi. Tukaba tubandanya rero tubahimiriza kubandanya umugirwa mwiza mugira yo gufatana mu nda. Mwabyumvise mu nyigisho, si ibyo mwumvise ubu nyene, ni ibyo musanganywe, kandi ndazi ko abayisilamu benshi bibari mu maraso. Gufatana mu nda hagati yanyu no gufatana mu nda n'iyindi mice igize ubuzima bw'intara mbere n'ubw'igihugu cyacu. Murazi neza ko nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu General Major Evariste Ndayishimiye avuga ati turi kumwe byose birashoboka, kandi icyo kivugo mwe mwacyumvise hakiri kare, kuko avuga rimwe mukumva kenshi, si na kabiri gusa, mwe mwumva kenshi. Dushime rero ubwamburutsi musangana, tubasabe ko ubandanya kandi bwongerekana mutoze urwaruka nabonye rwaje rwinshi ngaha, kuko abayisilamu b'i Ngozi nasanze ari abantu mu bumwe bwabo bagamburuka cyane, kandi bashize hamwe ari imiryango ibiri, umugabo bakaba muri iyo miryango atawanga bangura. Ibyo birampimbara cyane, kuko nakunze kubibwira abarongoye. Ni ku munsi numva ko muri miki ibiri nabaye mugira ko banabatuma ko baraza mu miri wanjye turayaga, barambwira ati twebwe nta kibazo dufise, kuko nari narabibonye ahandi nagiye ndaba mu bihugu nagiye ndabamwo. Iyo hageze umunsi nk'uyu usanga bamwe bafata inzira yabo, abandi bagafata inzira yabo, hagera ibyo bagahurije ko umwe agafata ibuye akabitera uwundi. Narakengurukiye cyane, kandi n'urumva nakenguruka nk'intwaro ukuntu mubyitwaramo. Imana ibahezagire. Twebwe rero nk'intwaro tubandanya tubemerera ko tuzogumana umwanya uwo ari wo wose muzodukenera, turi kumwe namwe. Haduga hamanuka mwebwe muzoturondere tu, naho hazoba hari ibibazo twe tuzoguma turi kumwe n'umuryango w'Abayisilamu i Ngozi, kugira ngo nihaduka n'ikibazo kiba icyo kwemera, kiba icy'igihugu, kiba ikivuye ahandi, tugitorera inyishu mu butandukane bwacu, ariko twibuka ko twese turi Abarundi. Nagomba rero ndeke kubatevya, ariko sirengenguruke
n'abateguye iki gisabisho bakagishikana. Nyegurukira Imana ko yadufashije n'ibihe byari byishimye bikaba bitanguye gusa n'ibice byerekana ko Imana yadumvirije mu gisabisho.